Rero Ado, you know what? I have a game for celebrities. Okay. Abaririmbyi bakomakomeye famous artists. I have a game for you. Okay. Every day tuba turi kumwe ngaha. Let's play. Sasa rero ino game. You know how we go play it. Okay. Ino game irimo n'ibihano. Ibihano unaniwe. Unaniwe kwa n'ibintu bifatanye na wewe n'indirimbo zawe. You go pay 10k only. Okay. Let's go. Urayiriha 10k ni wananigwa. Nimatsinda naho. Utsinze naho barandiha. Utsinze naho abafana barakuri. Let's go. Yes, I give you a reminder line kundimbo yari yo yose ndirimo ohazaha yiwawe. Yes. You go try to remember that. I go give you 5 seconds only. You go try to remember that song, and after you go sing a small part to that song, and after you go tell us the story behind that song. Ikintu show kuvuga tino ndirimbo ego ni akera. This is a flashback tujogira ngo nongere kandi ntume basubira kukwibuka kuva kera kuko zose nizi wawe ikindi gikundiro bugira kandi. This is a flashback. Ndemerewe gutrisha. Oya trisheri niyemewe. Trisheri niyemewe. Nakubwira gatoya hama uyiyumvire hama turirimbira gatoya tubari ati no ndirimbo nari mu bihe bimeze uku nayanditse kubera iki ino ndirimbo inyuma yayo habonetse ibintu donc kintu cyose biba kuri yo. So let's go. Are you ready? Yes, I'm ready. Hariho indirimbo irimwo aka paragraphe kavuga ngo ugo nkukunda wewe sugo kuvuga mu majambo. Iyo ndirimbo that song say overdose. Oh my God. Where you go down low, wine is slow for me. Overdose. Okay. Ugo nkukunda wewe sugo kuvuga mu majambo. Yeah. Ugo nkukunda my baby Okay. Ningurura sago. Aho yedurajana. Okay. Indirimbo niyo ahandatsinzwe dimire zanje ziranciye. Urashobora tubarira niyo ndirimbo yawe ya mbere ku rubuga rwa YouTube. Maybe arashobora ko ari ibindi bikorwa mu artist arashobora gushira indirimbo akita ko ariyo ya mbere kubera ko abaje as a professional artist ugasanga ari ibindi bikorwa yakoze atigeze ashira ko consideration cyane. Ariko niyo ndirimbo yawe hari muri 2018. Niyo ndirimbo yawe ya mbere twatangiye kubona ku rubuga rwa YouTube. Tubwire byinshi kuri ino ndirimbo uba wibuka. Well, ni indirimbo yanje ya mbere, but ni indirimbo yanje ya mbere nk'umuntu yarafashe decision yo kuba professional mu muziki. Indirimbo narakoze izindi ndirimbo nyinshi kandi kwizina rya Josan nyene ziriko no kuri YouTube, but ziri ku YouTube channel yandi atandukanye. So iyo ndirimbo ni indirimbo naje nshaka gucreate sound shasha, naje nshaka kwiyereka abarundi, naje nshaka kugira ngo nshobore guterera gushaka kwitafari mu vy'abandi basaza ko barakora ku muziki w'u Burundi. So navuga ati ni indirimbo ya mbere iri very professional nakoze muri career yanje y'umuziki. Yes. All right. Yes, mu ndirimbo munani zose ndazakuramo na 40,000 kweli. Turagenda ku ndirimbo ya kabiri. Indirimbo ya kabiri irimo ijambo rivuga ngo kaje gafise umutima umenetse wacafuye misogo 5 4 3 akukwe uhita ubitora. Niko reka ndeke kuvuga ngo ntibyo ukunda, but kugira niba iyo ndirimbo yanje nandize biragoye. Wakoresheje ubwe umutwe warafashe umwanya wandika biragoye ko yibagira. Nta na lyrics cyo kwibagirwa. Okay. Sasa turagenda muri ndakamisa byari byifashe gute indirimbo yaje uri mu bimeze gute? Ndakamesa yaje mpeje gukora overdose and nariko umva hari ukuntu igihenza nari nabanje gukora ubushakashatsi
na analyze ku muziki kuntu byariko birakorwa ico gihe so nashaka sound nshasha nagumye ndondera nagumye nkora ama style atandukanye ndondera sound zitandukanye so niko gukora ndakamesa yabaye inspired n'ikintu nashobora kuvugira ku radio but most of the times indirimbo zimwe nyene zizira muri studio nazikorera muri studio right away muri studio yes okay turagenda indirimbo ikurikira irimo ijambo rivuga ngo ayo marira ntakwiye gushoka kandi no 5 4 ayo marira ntakwiye gushoka kandi 1 I think you ninuze ni ndirimbo nakora na MB tata ibisebe but you think yes. You're not sure I'm not sure bivuze ngo naho tuza gusanga ariyo tuca tugaburamo kabiri 5 ball sawa kandi uri sure I'm not sure yeah ni ndirimbo ni first collaboration yawe wakoze ugiye kuraba nyene nkuko yavuze ati channel niho narinze as a professional artist ni ndirimbo of course wakoranye na MB Data indirimbo yitwa gute ibisebe okay gatoya kubisebe no yeah tugire gato kubisebe azaho yo ndi ati tugire gatoya kubisebe tugire okay urayibuka burya yes okay niwe waje mu buzima bwanje girl unkizi ibisebe mu buzima bwanje mama mu buzima yo unkizi ibisebe niwe we muganga mama chimera nk'uwinjira muri couple yawe iri jambo raza kuryumvamo no no couple yanje literally like okay don't fat umwe ugira ngo nshobore kugibuka yose kabisa yeah sawa ririyo ino ndirimbo nayo tubwire ya story behind the story behind literally like narakoze indirimbo ya mbere na MB Data ntiyasohoka and then duhura muri studio nakoze yo bacara yikunda then dukora kuri iyo icirasohoka but nta story ndende behind the song ya no turi bandaniriza hari indirimbo irimo amajambo y'igifaransa avuga ngo les yeux fermés j'arrive à te voir les yeux fermés j'arrive à te voir tu me caresses à me toucher another day in paradise. Okay. Trust me, this love is more than fantasy. It's fantastic, mon bébé, yo. Kana kama ukwe. Na estanish. Estanish. Iyi nayo bimeze byari byifashe gute ico gihe? Well, indirimbo twayikoze kwa KURI. But then twakoze version ya mbere kwa nuzenye kwa Bed Best acharatakaza ivyuma twongera tuyisubiramo rero kwa KURI the Magic yeah so estanish umuririmbyi nkunda kazi mwiza kabisa I love her voice numuririmbyi kazi yujuje byangombwa byose aravuza araririmba you know she's a pure musical person she's an artist yes so nipfuje gukorana nawe then kwako nakora ibikorwa byiwe then we ended up working on this song yeah all right okay ndikunda homba nta na vemire ndashira mu mufuko turagenda ku indirimbo ya gatanu nagucaguriye irimo ire jambo rivuga ngo ubereye ijisho mwamikazi gahimbare ku mutima Infinite oh mwiza seka useka mbona umunezero mu maso hawe oh baby oya nuje kureguma ubereye ijisho mwamikazi gahimbare ku mutima okay oh baby yes ni indirimbo yawe collabo yawe ya mbere ugiye kuraba muri zino ndirimbo yabaye collabo yawe ya mbere ukoranye n'umuririmbyi wo hanze y'u Burundi. Tell us this. I think ni ya kabiri ni ya kabiri yeah
let me see. Yeah, ni ya kabiri kuko yaje inyuma ya you nakore na Urban Boys nuko gustari ku channel yanje. Yeah, niko twari twabipanze. Urazi iyo ndirimbo ko nafashe umwenda yidonde. Nayirondeye mu kwa narinda yizi. Indirimbo yakoranye na Urban Boys iri kuri channel ya Urban Boys. Yeah, iri kuri channel yanje, kuri channel ya Urban Boys. Niko twari twabishatse, niko twari twabipanze. Nabivuganye ati indirimbo ni gwanje mugabo ni mwishire ku iwawe. Yes, biri mu byo twumvikanye, and then ico gihe byari bigoye gusharinga amanuzenya ama loyalties nkuko basanzwe bikora ubu urumva barasohora indirimbo gasanga ari collab gasanga biroroshe gusharinga ama loyalties, but ico gihe barayipostinze bayishira kuri YouTube channel jeje ndayipostinga ndayishira kuma platforms ndazi muziki ya. Rero kwino ndirimbo uri kumena uno mugabo kuva Tanzania Mr. Kabaisa. Yes, literally Kabaisa indirimbo twatangwe kuyikora nayikoye kwa Amili nzi ko mfise urugendo nja muri Tanzania, but nashatse kugira ngo ngende nitwaje song, and then ndagenda nshitseyo ndayumvisha darasa ico yarari hit cyane. Hama nkuko umwe navuze kare like umuntu yani iyo umuntu akoze ikorwa cawe agakora ikorwa cawe ariko agashira amahera imbere ucubibona. So wewe urumva yarakunze igikorwa ariko ashaka yuko bibi ibintu vy'amahera kwanza imbere inde Darasa. Yeah. Yashize amahera imbere. Yes. And then ndavuga ati okay hano umusani mukuru ndamwubaha, but ico nari nifuza yuko dukora ikintu kizima, mbanze mbone yuko wakuziho gwacanje ubona guhaye, kubera yuko at the end of the day nari nkeneye kuvayo ngushutinze video, nari nkeneye kuvayo urumva nari nkeneye ko duhuza vibe tugakorana muri studio tukagirana umwanya mwiza, but nabonye urumva wewe kuri we ico gihe it was about money. Agenda vuga no ati muri principles and nikirimo komeze of course amahera nzoyaguha naco bitwaye, but sibyo nshaka gushira imbere. Kandi urazi ariko ino abantu batazi amafaranga aje mu nyuma utari unayiteguriye ni yaryoshe gusumba amafaranga murinze gupatana no muntu. Urakoze ikintu no muntu hama after ukazobona aguhereje envelope usanga biryoshe cyane gusumba. So Baisa no Richard nta nico byari bitwaye kuba twokumvikana ibintu nk'ivyo. Kwanza hawa Darasa hama haza Nandi ntitwamuronse kwa ko yarari ico yari karategura festival yakora muri Tanzania niba yari yitwa good African Princess whatever. African Princess. And then hacha Baisa none yarari hafi cha turabonana ndamwumvisha indirimbo umva nawe kuko we twadirinze direct musani kumsani kabisa na Darasa twari turadiringa direct ariko bija ngo management bacha batangwa kuzana yacu ndavyumva ndabitahura. And then Baisa maze kuza arumva song arayikunda sana. Ubwo nyene acha tuyaduhamagara Yogo I think yitwa Yogo yo mu producer muri Tanzania yitwa Yogo on the beat. Acha dufasha gusa ku recording amanuze ama voices. So ya recording ama voices tutaranavugana n'ikintu nakimwe kabisa nothing. We yarabwiye ati indirimbo ndayiku I love the song ndakuze wowe vyawe let's go tuje muri studio turakora indirimbo turayirecordinga cyanda muhereza envelope yo kumushimira kubera yuko like yari yanyeretse umuntu kandi naco mbashaka yuko like nimbere y'ibindi byose to vibing and then ibindi biza mu amafaranga azokwabaho ntahazoje kuyakunda rero cyane naco bimaze. All right, yes, your story behind indirimbo Infinity turaza hariyo indirimbo irimo ijambo rivuga ngo ivyo ukora vyose nivyubahwe. Ivyo ukora vyose nivyubahwe. Yeah, ni collab nakoranye na Big Fizzo. Okay. Na Big Fizzo Sing for us. Really? Yeah. Sing for us. Uniubawe ivyo ukora vyose nivyubawe indego njana igomirayo ju Simirako Umunyenga umako Okay. Asema yeah. Oh yeah mama say oh da da da
Yeah man. Indirimbo nziza cyane, indirimbo hariho benshi cyane, igitigiri kinini ya cyane cyaciye noneho kimenya ado kuyindi ncuro mu yindi sura mu zindi mpwemo. Indirimbo iravugisha abantu, indirimbo iraba trend. Nibaza ko wabaye numu diaspora wa mbere gu reachinga 1 million views. Bose urabatangurira ku bwino ndirimbo. Rindira. Hajya ntuzenya MT ntiyari bwashikane 1 million kuri MT number 1. I don't think MT number 1 kuri ndirimbo yiwe yasanirirenga. I don't think. Let me see. Buratubwira rero story behind nanje mbenda check. Yeah, so actually ni ndirimbo imaze plus de 4 ans igiye hanze. So ni ndirimbo mu ndirimbo nkunda, ni ndirimbo zaje zongera navuga ngo itafari zongera amatafari menshi. Menshi kubyo nayiko ndakora. Indirimbo iryoshe cyane gose, indirimbo iri mu ndirimbo nakunze kandi nkunda, kandi nayikoranye no artiste nkunda cyane gose. Bekoranye no artiste ukunda cyane. Yes. Kuko ujya the story behind abantu batazi nuko Fizo twarahuriye muri 2016 duhurira muri Sweden. Yari yaje gukora muri Sweden. Yari yaje mu bikorwa by'umuziki muri Sweden. Hama arangira inama, kandi iyo nama narayikoreyeko. Rero kuza gukorana nawe kandi mu nyuma byari byiza cyane gose. Iyo ndirimbo waruvuze yasanirirenga, bien sûr niyo ndirimbo ifise ama views menshi kuri MT number 1, ariko ubona ko imaze imyaka 8. Ni ndirimbo yarakujije 1 million, ariko vyaje after okay. All right. Yes, tugende kwamamara vyanteye kugara. Hey bibajya he bavuga ko nahindutse ngo naronsa amahera ngo singishaka nuko dusangira naramamaye none ubu ndagara. Bavuga ko nahindutse kuva ndosa amahera ngo singishaka nuko dusangira ngo naramamaye none ubu ndagara. Yeah man. Yes, tell us more about this song. This song is a true story kuri jewe. It's a true story. Kuva of course maze gukora ije ndirimbo hari ukuntu usanga haza abantu hajya bajya ugasanga n'umuntu mutari muzinanye nawe ashaka ko mumenyana, you know. Ugasanga n'umuntu yari yarakwinovye naje so rero ni true story. And then harimwo true stories abagenzi banje twagiye tugira nkajya hari akantu havuga ngo nateye inda ntararongora. Ni true story y'umugenzi wanje nawe bari bamereye nabi ngo yateye inda ntararongora. So like nagiye mfata amanu zenya ama true story y'abantu benshi twagiye tuganira, ariko nkavugana nawe nkagenda ndayashiramo kugira ngo buri muntu wese azokwisanga muri ndirimbo. Yes. Finally, is this love or weakness? Is this love or weakness? Tell me, are we strong enough? Oh mama yo, tunagombana tunazuzana ila kamwe hatujawahi kushibana. Tukikosana hadharani wa kwetu tutayamaliza chumbani. Raha tu ni raha. Kuwa na mke bora ni raha tu. Yes, with himself, the legend. Yeah man. Raha tu. So na kanu wibuka kwino ndirimbo kuri raha tu zarose kuronka legend donc tubwire nyene. No, raha tu ni true story. Ni true story na waruri mwiraha ya madam. No narindi kumwe n'umukobwa ara mu ex aho umukobwa twakundanye sha dukundana imyaka myinshi. Musubira guhura duhurira waruvyibutse. Oya no ico gihe nayiririmbye turi kumwe. Ino ndirimbo wayanditse muri kumwe. Niwe nayandike en fait. Nayanditse turi kumwe, niwe nayandike. Ariko yagiye gusohoka waramaze kuba kwawe. Oya ntiwari bwuba kwawe.
Hacira imyaka ihaciye. Haciye imyaka. Ikumbere nturu wa kera mu gakino ko kuba. Oya, imyaka ngiye kuzi 3. Yes, but iyo ndirimbo nanditse ndi kumwe n'umukobwa uwo mudada w'umu ex. Haize imyaka 2. Iyo ndirimbo igiye hanze. 2. Ego. Yeah. Raha tu kumera Kiduma haize imyaka 2. Oh yeah. Indirimbo, yes, thank you. Indirimbo, ndavyibutse, yes. Sorry. So siba venanga information zitarizo. Yasohotse le 1er mai 2023. Ico gihe rero iyi ndirimbo narayikoze ni kujya ukora indirimbo ija mu bubati indirimbo aje gusohokana ex twaratandukanye kera haciye nk'umwaka n'igice twaratandukanye. Inspiration yavuye kuri we mwari niwe nayandikiye actually na manager twashatswe gushwana kweri namubwiye ati indirimbo cyagisohoka wewe ntiwayishaka wavuga ati wanyaspiye nitukiri kumwe. Yes none nashaka sohoka aramubwiye ati none amahera nashizemo na yace tuyansubiza ucuma na interest yayo nari kuzoyironka nabwatoke sawa nangora amo muri ico gihe yandika ex yarabimenye uko wanditse indirimbo kubwiye nki actually na Kiduma tarazjamwo narayanditse ndayimuhara yumva arayikunda and then no mu bantu bambwiye ati buryo uronde Kiduma to be fine ashobora kuyiryosha cyane. And after indirimbo yasohotse ex ubutumwa ntibwamushikiriye amagaca kugira ati uracankonda kwisohesha barakubesesa. Yes, nuko bimeze. Iyo yari flashback. Hariho benshi cyane babikunda, benshi cyane barabikunda. Hariho yindi power byerekana canke bizana ku mu artist. Naziko ari benshi cyane babikunze. Iyo ni flashback. Turi ngaha kugira ngo twongere twibutse nakaki. Man. Okay.